abana yuko ariko arayagana manager. Yes. Kandi uyu manager na Chameleone ntamuhakana ko aravuga ati numwe mu manager biwe. Yego. Urana yuko ngaha DJ Paulin. Ini screenshot ya maye. Yego. Warako ngaha avuga ati ayongera ati but it was me who negotiated everything with you. And Joe's of course. Umutima mwishura gute? True. Nivyo. Yeah. Le 28 avril 2022, on est DJ Paulin, we are in the studio. Okay, bro. Urabiona? Yeah. Okay, bro. Chamukira? Chameleone live era makava. Okay, yeah. Tunaenda hapa. Good morning, bro. Morning, bro. Le 5 mai 2022. These are flight tickets. Have you seen them? But don't they have everything flight? It's Friday. Urana ino MP3 ngene yitwa DJ Paulin. DJ Paulin. Wabona ngene yitwa ndirimbo? Double J. Ako si featuring. Urabona ngene ndirimbo yitwa? Atangurani DJ Paulin. X Double J. X Jose Chameleone. Sino kwirara. Wana ino project ngene yitwa? Yes. Atwita kizinga. Yari le 5 mai 2022. Turi itariki zitanu z'ukwezi. Urabe ahari rero ngomba rero guhagarara rero. Aho ibintu bica biryohera. Yeah. Itariki zinga? Zitanu z'uko gatanu 2022. Iyo ndirimbo yitwa gute? Sino kwirarana. Yande. Ya DJ Paulin. Itariki zirabona wazikameye? Yes. Itariki zirabona turi itariki zingahe? Zitanu. Ni DJ Paulin. Yeah. Inzi ubona project yitwa ano mazina uko arata 2022. Nuva hezi imyaka. Wowe numva yuko hari ibintu ba Double J na Paulin badashaka kutubwira. Okay. Mu nyuma yaho rero sigura ingene itariki zitanu. Mu kwezi kwa gatanu mu 2022. Project yavuga ati ni Nuru, ni Franike, ni Simbizi. Hama mu nyuma agasha yitwa Franike Simbizi. Umwavuga avuga ati jewe cyambere ujya mu manager mwavuganye si wewe. Ni simple. Ukiri ngaho nyine. Jose Chameleone wenyine ubwiyiwe. Yego. Yarasubiriye baramubaza ati none Jose ukuri koroko yatakara. Mutima yavuze ibindi nibi. Bacabandira Jose Chameleone. Jose Chameleone yababwiye ati unye ndabasavye mu ndeke. Ntimusubire jewe kungora. Ivyo manager wa mbere jewe nabahaye yababwiye kuvuga ko manager Black niko kuri. Manager Black akaba yasiguye avuga yuko indirimbo ariyo Jose Chameleone ya blessinze abasore. Ata amafaranga DJ Paulin yigeze abaha. Ashamirane ko tuvurero gwaye nuko DJ Paulin yatanze amafaranga. Uko niko kuri kwa mutima. Ariko kuri kwa manager Black imvirizi ngene bimeze. Ndiko ndaje ku kintu cyitwa umubano. Yes. Welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizirakomeze neza murose. Mwiriwe. Cyangwa mwaramutse bivanye na mwerere. My name is Frank the Answer in African TV. Senda gwikaze siko twikena uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kongo, muri Kenya, bakatwara mu Bugande, batwara bari Buraya, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Abari mu bihugu vy'abana bavuga Oman ndetse na Arabie Saoudite mu gihugu mwese ndabaha ikaze. Ukiri mushasha kuri chaîne yacu ndagusabwa subscribe kugira ngo twubake umuryango munini. So umunsi udasanzwe abantu kandi ko turi muri quartier ni quartier Charam. Turi muri quartier ndani aho ndi kumwe na Simbizi wasemavumba. Muramuzi muno munsi ari amazina yandi afise mashasha twamutazire n'abandi bamutazire kandi yaramufashe. Yes, tuje tuganire vyinshi bitandukanye. Ubona ko uno munsi entertainment yasigaye iryoshe ndamusabase. Meze neza. Mugi. Ni sawa. Meze neza. Waraye gute? Waraye neza. Okay. Mugihe na papa? Yerera. Ugiye kuyerera na papa uravyemera none? Okay, ramutse abantu bariko badukurikirana ati yambu mumeze neza barabe none barabe ngahanya ati mumeze neza mbabwira ingene witwa Mugisha kaze mwamikazi. Simumeze neza rero. Ende fresh. Mujanye yo mukobwa wawe. Fatuko tuyerera nyene ngamwe karti. Antati yaramaze imisi nagwaye. Ebana kare kamaze imisi kagira diarrhée vomissement. Abari inzoka yikizo onye. Ebana banje kumupimisha no kuri 14 kweri je nta burofu. Oya none umwana gwayumvirisha. Yeah man, twe dufisa abansi benshi bro. Oya ariko kameme nta muntu wisha. Man izina ry'Imana je buri gihe ngwa ikintu cyambere mpima manza banza gupimisha. None. Kandi umuntu yikeka ibintu nabanyeri ivyo birabansi mfisa abansi ku buryo wiyumvira ko bavuga ku rugero babwira ati papa fisa abansi
babwire benshi ariko nawe uri umwasi w'abandi nta mwasi w'umuntu je nta mwasi ngira ahubwo je ari abantu problème sha niyo mpamvu je buri gihe ngwaye manza kwipimisha donc mba ntiwizera abantu apana yes ramutse abakunzi wa African abantu ndabizera jewe nta bwoba ngira jewe umpamagaye ndaza untumiye ndaza uvuze ngo dusangire ndaza no muri toilette ndagenda njya nkazisigaho nkagaruka n'inzoga je ndayisiga ngaho nkagaruka nkayinywa aha manene igituma kandi ucumva wowe uguma wikika abantu ndapima mba ngende gupa ndabe yuko imiti nta rukundo umufumu nta rukundo yampaye kwikora reka urafite umufumu bro ntabyo waruzi je ndaraguze ya mani bubaseriyemo man wamaze uja kumuroza ego usumurozi wamaze uja kuraguza naragiye kumufuma ara mu murogoro hari muri 2021 bari bakuruza ibiki nta kimwe nagiye koresha iganiro umufumu hama acha cyamvayo agize nambwiye ati nta muti woma yacyamereza yampaye umurogoro asa nkinga n'inkuba okay umurogoro abakurinze ibintu bizona bazo bakuru ego hamukaguma yarankingiye n'inkuba urumva ntumyizeye umufumu wawe rero sa ntumyizeye ko iyo oya urumva icyo nkora ndagenda kugira ndapima ndabe yuko bigikora koko bitarahinduka kuko tugira abansi benshi bro kandi muri no entertainment muri no game yacu ubona yuko imwe abantu bishari ngani tukwicara ngaha akasagatebe kagusa twicare basama tubuja ntacu agatebe kagusa akanagagatebe kagusa yes turi mi quartier ramusa bakunzi d'abord reba African TV n'abakunzi ba Dedo aragatebe kagusa ngaha ramusa bakunzi bawe basi abakunzi ba African TV yambu cyane SIMBIZI wase mavumba umuntu afite amazina menshi muri no misi uyumva gute kwanza simbi muri iyi misi uri muri tumeze gute bino ntebe yuno muji hafi dutembagaza oya ndayumva ese kwirigara oya ni sawa none watinya none we nawe sheri sharanga ingo ngaha hagati ewe muri iyi misi umeze gute jendi fresh genda ujya guha imbombo ara ku butike we butike rero mwana imbombo urumva yashaka urumva rero mino misi tumunagira abansi benshi ko kwikinga wabyumva munakire ukire nyene ukagira bro vomye prevenir que guérir ingorane abarundi dufise abarundi benshi tuvuga ati ninagwara nzokwivuza uriya cyangwa Imana ikagukingira bro ni paka none ngo iyo mirogoro n'ibindi none Imana ishobora gukinga none ego Imana gukinga irakinga indiri kinga urumva Imana gukingira kinga urabyumva mugabo nawe ntiwaca wijajara ndahugirira none baza ko ari kubera iki iyo ari kwarabena kubera iki iyo ari kwaraba intambara abantu baca bahunga kubera iki niko gukinga bro urikinga ntuvuga ate kubera abari ko narasanga reka cyo nguma donc ntoca wijajara rero ingwanya twe dufise abarundi turijajara cyane kuburyo twama turindira yuko tugira ingorane abari cyo tumenya donc turigerezako niyo mpamvu rero je sinigerezako uzorabe kenshi n'abajene bubu benshi nawe urimwo baza ko ari kubera iki amashami kwa muteye inda tubana muteye inda kura ko nenda mukunda bango yawo mukundo ari kumurindira mukakora ibintu by'iteka n'abajene bubu barigereza ko cyane sinzi ko ariko rata promo igihari ko kera tubwo twatwebwe dukuze twakoze batubwira ngo sida hari ibiganiro no kuri televiziyo ngo sida yarateye magana n'amapromo y'amaklase gabe ibiki n'ibiki atutabye ibintu byari byiza byaratuma umuntu yikinga atijajara mugabo rero ubu ebana turijajara fo bajya abantu bagiye kamaniza PSI nta vyunguka bagitanga muzani vyunguka ba PSI n'abandi bose muzani vyunguka dukore
kugira ngo dusubire kandi uno munsi kabajene benshi bakoroneka baca ebana barijajara bavuga ati man kondome kugwa namba ari 5 sana ari naho bazitanga kwa gusa hajya kuma abantu bazitanga kwa gusa urumva ugasanga abantu twagiye kwicara duhava tuteze ambuto yaje akaje tubuje aje vuga tugenda rero ntaje mujye tugenda ari abajene benshi rero turibujiriza akazi makaronzi imbo yes tuba turatambuka amakartier yo mu gisagara cyo usanga condom ni 50 ni hana ku ikomini ho bazitanga kwa gusa no bazitanga izone baragusanga ari agasanduku karimwo condom usanga ku izone banakupatia condom bure kirajya hepfo kiraro cyo bukira hajya kirahaye garugo harani kure oya bisaba tuduge gutya kubera iyo kamera yawe izuba riri hariye ntituje muri kontre y'ijoro direct amkali urumva yego gwaje usanga iboro banayikupatia bure urumva condom barayiguhereza kwa gusa me ntuyumvira kuja no kuyitora gashugiya bango uriye bango gacha twarinda bro kurera umwana amane n'ubuzima bwose bro mugabo kuyikinga kuri senkani kwa gusa ni rimwe gusa oya habijya bintu n'abantu zenga n'abapastori bacu bubu ntibacigisha mwese azokoresha ubwenge bwiwe udashoboye azikingira pastori buba kubwira ati cakira kera baranarutera n'ubwoba bakatubwira ega nibatwigisha nabiga iboro ngo by'amabwirizwa 10 ubiheruka ryari shani kera kwesha mu mabwirizwa 10 kera barabitswe tumaze kubimenyera no ubwira umuntu ati ntugasambane nta mukozi w'Imana numvise yatwaye umugore yateye inda uyu tubigarukeko urabakozi b'Imana basigaye batwara abagore bateye inda none gasho bazokwigisha oya boy usanga atari ivyo vraiment oya ni example je navyumvise oya bijya usanga atari ivyo none ujya mu ntari yubashe gose oya na je navuze ni wabiko bon baba wewe peut-être ubuzi wewe uvuga nde kera turazira muri imisa inde oya hapana kera wasanga watubwiye ati ntugasambane mesa sabuze umbwira gute ntugasambane wewe nyene mama pasteur bamutwaye ari muri mu yes kare cyo twigirira handi hano rero tuje muri entertainment dufise entertainment iryoshe muri kino gihe turamaze imyaka 2 umwaka 2023 na 2024 ni imyaka 2 entertainment yacu ikuze ni imyaka 2 ibayemo amasaga menshi twari mvye bagetandukanye turaheruka saga ya Dramati na Bface turaheruka saga ya Melanie Boy na Fernando Melanie Boy na Fernando uno munsi turi muri saga ya DJ Paulin hamwe n'uwo bita Double J muri rusangi Bilimani Boys yego no munsi nakirika birimwo ndetse na Hikimoza manager wabo ubufu bwamaze guseseka rero ubunyaho bigeze ifu yamaze guseseka mbambambe ifu yamaze guseseka none abantu gute babwiye kwanza ko ni inywera life energy kana kango ndiko kagwene zo kugira aya mugore wanje ntubona ko akuriwega bro nico gituma usigaje muri dushe y'amasabi ni yavyara uzogira ikiga muhungu nzogira rattrapage imisi yose mazi ikibazo wahuye naco nuko maje ogira mariage yibungenze kweli siyo blage kweli muri bake nta kwezi kwa buki wigeze ubwira nakuna na kimwe ndasi kuenjoy siyamu enjoy urumva sindi enjoying inoti yanje natanze yes katwibandanirize naco DJ Paulin saga yari heruka twarabiganiriye ko yuko indirimbo yitwa Sinokwirarana ya Double J na Chameleone Sinokwirarana waravuze ati iyi ndirimbo turavye nabi ishobora guteza ibibazo none ibibazo vyarabaye indirimbo yarafutswe kuri YouTube ifutwa na DJ Paulin DJ Paulin aratanga ama version yiwe asigura neza ko indirimbo ari gwiwe aremeza vyose ko yatanze amafaranga igihumbi cy'amadolari kugira ngo iyo collabo ishobore gukorwa mugabo mu nyuma yaho kiri kwera yajishije avuga ati ntusubire kumvuga ko atandero ngira kubera ko ukuri kura nazwe mu nyuma no twaciye tubona ukuri rero kuzuye
uwo bita manager ya Chameleone ariwe Black yaratanze ukuri kuzuye avuga ko DJ Paulin atamafaranga yigeze abaha ya collab ahubwo Chameleone ariwe yabikoze kugira ngo blessing abasore hariho collab ya Kiliku na Wizo hakaba hariho collab ya Double J na Chameleone yaraba blessinze muri make ya Kiliku na Wizo yaramaze gusohoka oya ni yahari ariko yego yes gusira hari bisigura yuko DJ Paulin yarabeshe kubwa uvyakira gute kuba umuntu nk'ujya arakwiye guteza imbere industry yacu mugabo ugasanga hari abantu ariko arafungira imiryango turazi yuko jewe ntahengama vuga ukuri sibyo jewe ndi umuntu naronse amahirwe yo kuyaga n'impande zose jewe simvuga ibintu ngo ibiki niki niyo mpamvu jewe banyita umuprofessionnel uravyumva hari n'abandi bakwita uko utari umuprofessionnel jene yazi n'impande zose vraiment zose kabisa je Paulin twaravuganye Double J management yiwe twaravuganye kandi umwanya ukwiye uravyumva mugiguma hafi Nura aramubona urayibona bana ko je Paulin twayaze bikwiye urabona par exemple aha uyu ni ntuzenya uyu ni umutima uyu ngaho ariko baravugana mutima Robert manager yes but who posted it donc wa posting iyo ndirimbo ni inde ni Double J I paid everything okay rishye byose so about your concert but just didn't know about this bana bariko barayaga amubwiye ati indirimbo yarasohotse ati ndai postinze ni Double J ati mugabo Jose nana kimwazi yeah but it was me who negotiated everything with you and Jose of course true navyumva bana yuko ariko arayaga na manager yes kandi uyu manager na Chameleone ntamuhakana ko aravuga ati numwe mu manager yego urana yuko ngaha DJ Paulin ini screenshot ya maye yego warako ngaha avuga ati arambwira ati but it was me who negotiated everything with you and Jose of course umutima mwishura gute true nivyo turabandanya I'm reaching out to you or your management so inquire about the songs Nokilarana that you recorded here in Bujumbura in collaboration with Double J. Following this dropping in the morning talk to him please. Tell him for me the one that was left was for the song. Was for the gun. Okay. Don't worry, I will send our old chat after class. Urayibona aha bariko baravugana uravyumva amubwira ati tell him that for me the man that was left was for this amahera yasohotse for the song uravyumva reka ati ndaguhereza ama old chat uravyumva thanks bro urumva okay then don't worry I will send our old chat after thanks bro you spoke to Jose avuganye not yet but the song is yours sindirimbo ni gwawe uoni manager umwe ariko ndaguhereza yego ko ndaguhereza ibintu yitwa mutima Robert Miss Pitagi uku na kule na kati na kati ko ndaguhereza icyo bita discussion ya manager umwe wa Chameleone umuririmbyi ashobora kugira aba manager benshi ifo noter ça alors hari umumanager abajejwe ama concert hari umumanager abajejwe ama collaboration tubandanye banza n'izindi ariko ndakubwira kugira urazi yuko ya entertainment yacu y'abantu bashavuga ati ngo simbizi ngo yahengamye ngo simbizi yagize uko turiko turakoze ino industry sawa aho urabona neza yuko gushika n'ubu no mu manager aremeranya yuko hari indirimbo aremeza ko indirimbo ari DJ Paulin acamuha rero ama old chat za kera urabona yuko aha rero ni manager ni mutima ari yagire screenshot amachat yo muri 2022 yes when is artwork coming out okay that's good I think you can also send us some money next week. I think you can also send us some money donc uzaturungikira amahera mu ndwiza
urabyumva Yeah, don't worry. yakazi Yeah. urabibona urumva iyi ni screenshot ngaho nkuko ubibona. Yes, ni kintu uyu ni urumva uyu yari DJ Paulin bariko baravugana umva ni ama discussion ya vuba. Hama acha mubwira ati don't worry, I will send our old chats after class. Urumva araza kumurikira ibiyago bagiranye kera. Urumva bisigura ko DJ Paulin telefone ariko arakoresha ubu ari shasha. Share ingo. Urabona? Urumva ariko ndakwereka ico bita ukuri sivyo kwa nejo bundi abantu baronke amakuru yo yes tugere imbere amaze kwanza ngwe ako bita ka life energy nawe uri kuranywa life water amazi y'ubuzima baze kweza ngo turavugishwa n'inzara cyangwa inyota ibintu bimeze neza sawa urabona izi ni za discussion rero urabona ini screenshot ini screenshot ya DJ Paulin yes bakagana aho tugere kuri screenshot rero ya nani ya mutima nawe yes le 9 avril 2022 haize imyaka ibiri nigiki yes urumva when is the artwork coming out okay, that's good. I think you can also send us some money next week. Yeah, don't worry. I think we can also begin the song. You understand? Amafaranga asabwe na indirimbo. Comprendre? Comprendre? Yeah. Sawa. Yeah. We shall, or maybe we can do it from that side. How do you see? Yeah. You can do it here together. Yeah, we can do it here together. Bisigura yuko project bashobora bazoyikorera he Bujumbura. Yeah. Le 28 avril 2022, we need DJ Paulin. We are in the studio. Okay, bro. Urabion? Yeah. Okay, bro. Chamunkira? Chameleon live era makava. Era makava. Ya show. Okay, yeah. Tunaenda hapa. Good morning, bro. Morning, bro. Le 5 mai 2022. These are flight tickets. Have you seen them? But don't they have everything flight? It's Friday. Urana ino MP string ine yitwa DJ Paulin. DJ Paulin. Wabona ingene yitwa ndirimbo? Double J. Ako si featuring. Urabona ingene ndirimbo yitwa? Atangurani. DJ Paulin. X Double J. X Jose Chameleon. Sino kwirara. Wana ino project ingene yitwa? Yes. Atwita kizinga. Yari le 5 mai 2022. Yes. We're done with the song. Kaito Sino kwirara. I can't sleep alone. I'm still waiting the video, boss. Chamukira voice note rero ini audio yose yaramurongo usanga itigeze yuguruka pete ahora cyo bikubwiye ubonye titre yanditswe kuko yes aha le 5 mai message za le 5 mai okay lindira gato amaji sawa mori tubandanye rero urahatse tubanda uro munsi nuru konje turi kurayumva neza Nga telefone je nayigusigiye hari impamvu nayigusigiye. Amwo code. Na code chivamo. Turi itariki zitanu z'ukwezi. Urabe hari rero ngomba rero guhagarara rero. Aho ibintu bica biryohera. Yeah. Itariki zingahe? Zitanu z'uko gatanu 2022. Iyo ndirimbo yitwa gute? Sino kwirarana. Yande. Ya DJ Paulin. Itariki zirabona wazikameye. Yes. Tariki ziraboneka turi tariki zingahe? Zitanu. Ni ini DJ Paulin. Yeah. Ini nimero ya DJ Paulin. Reka ntwitange. Nana urumva ini nimero ya DJ Paulin basi profiling inga. Yes, na profile yiwe yagiye. Biragiye. Urabyo? Yeah. Bon, okay. Nindira gato. Jewe sinigera nja mwitangaza makuru. Urabyumva ngiye kuvuga insaku. Yeah. Cyangwa ibintu atavyemezo ndabifitiye. Yeah, tuko bica bivamo. Uravyumva? Paulin. Urumva? Yeah. Manake urinze ubona yuko le 5 mai 2022. Yeah. Hariho projet yitwa itangurwa na DJ Paulin. Double J, Jose Chameleon, Sino kwilalana. Uravyumva? Yeah. Easy si montage. Yeah. Uravyumva? Yeah.
Ni DJ Paulin nyene, ni DJ Paulin. urabona Na profile yiwe, yeah. nguyo ngaho DJ Paulin Yeah. manake sasa ni yaye Mhm. urinzi ubona projet yitwa ano mazina Yeah. uko arata 2022. Nuva hezi imyaka wowe numva yuko hari ibintu ba Double J na Paulin badashaka kutubwira. Aha, okay. Hey, Mu nyuma yaho rero sigura ingene itariki zitanu mu kwezi kwa gatanu mu 2022 projet yavuga ati ni Nuru ni Franike ni Simbizi hama mu nyuma agasha yitwa Franike Simbizi. Urumva yuko hariho ntasubira hariho ukundi kuri badashaka gushira hanze. Yes. Iyo ni version ya DJ Paul. C'est-à-dire namba umuntu yitwa DJ Paul ari kuri no projet mugingo urumva namba itariki zitanu mu kwezi kwa gatanu muri 2022 ino projet irimo izina DJ Paul. Hari abantu bati waiting for video sivyo sinzi ko ayibonye message urumva well I'm still waiting we done with the song uravyo I'm still waiting the video boss uravyo uyu ni mana uyu urumva izi ni za old message uyu mutima yamuronke DJ Paul ubu abona yuko ati izina ryanje riko riragenda kuno sivyo ofete ikintu je ndiko ndahagararako mwebwe itangazamakuru cyo mukenera gusa ni content ntimubona uburemere bw'ibi bintu iyo bigarukira kuko bino bintu uruhande rumwe rurezwa urundi rucafura. Aha, uburengere bimeze rero uwo ni manager mutima manager Black nawe akavuga aya majambo akurikira aho nshanza naha sivyo umenya yuko iyi projet iri kirakora ubona yanditswe kuko byo mu kwezi kwa gatanu kareka no urabyo iyi projet ubona yanditswe kuko yo mu kwezi kwa gatanu muri 2022 sivyo muri 2022 aho cukendera kumenya ico gihe DJ Paul na ba Double J bari babanye gute. Bari sawa kandi turavyibuka namba rero bari sawa nuno munsi we na mama Shamika mubanye neza aha hogira ikintu mupfa hano hagati hari ibindi bintu bica biyangara ati ino frigo ni twayiguriye hamwe ati je amafaranga nije nayazanye ati we wajuvi wanyu wajutekeye impuzu gusa hageze ko mu bikate mu bigabura acha haba rero impari buri muntu wese achahagarara kuri kote yiwe umwe avuga ati jewe cyambere ujya mu manager mwavuganye si wewe ni simple ukiri ngaho nyine Jose Chameleone wenyine ubwiyiwe yarasubiriye baramubaza ati none Jose ukuri koroko yatakara mutima yavuze ibindi nibi bacabandira Jose Chameleone yababwiye ati unye ndabasavye mu ndeke ntimusubire jewe kungora ivyo manager wa mbere jewe nabahaye yababwiye kuvuga ko manager Black niko kuri manager Black akaba yasiguye avuga yuko indirimbo ariyo Jose Chameleone ya blessinze abasore ata amafaranga DJ Paul yigeze abaha none niko kuri munyuma Jose Chameleone nyene indirimbo ari kumwe na Double J arivugira ati jewe mundeke muri ivyo bintu mumenye yuko ukuri ni kujya manager wa mbere yabaye sorry gato acarasigura manager mutima nivyo ni manager wanje ariko sibi ajejwe ntajejwe ivyo ma concert ajejwe ibindi pito ajejwe y'ama concert n'ibiki ntajejwe ibijanye n'umusani na collabo voilà arabisi ujejwe n'ama collabo ninde ni Black rekaronda eske DJ Paulin yoba yaribwe mu bisanzwe nta DJ Paulin yigeze yibwa ahubwo vyose vyavuye ku mubano watosekaye hagati ya Double J na DJ Paulin ama manager Black nahuze na manager mutima gasimbi nawe ingere bigenda ntaho bohuriza kubera igihe bayikora negosia concert sivyo DJ Paulin kubera umubano wari umeze neza sivyo naho duhagarara yego nimuco tugomba guteranya abantu duteranye Double J tuteranye na DJ Paulin tukane bashamirane ukuri rero gwaye nuko DJ Paulin yatanze amafaranga uko niko kuri kwa mutima ariko kuri kwa manager Black imvirizi ngene bimeze ndiko ndaje ku kintu cyitwa umubano Romaga bro none wowe oya ukirusha gusigura yuko muri 2020 umubano wari umeze neza amafaranga yatanze mugabo no musi badashaka kwemera amafaranga ko yari bakiri ku nabandi Double J bajya urumva indiraga ndakubwiye ikintu kimwe sivyo
muri 2022 Paulin yaratanze amafaranga kwa Mutima mugabo uwo Mutima bari ko baranegosia iki concert kandi wibuke neza ico gihe Paulin na Billman Boy bari babanye neza kandi twaba arinda gato ntunciremwo bari babanye neza aho uramfise yego sawa mugere bari babanye neza sa agukatire ushaka uyige ihekenye wayikasi ari mwijojo ushaka ijojo manzu no chimanyo okay méchant okay umviriza se mu bisanzwe ntamaje ngifarira umubano nuko mugomba kubyirengagiza omo nivyo mubano wari umeze neza turabizi kandi DJ Paulin yamagaye umuririmbyi mva mahanga aravuga yuko habavugana na collabo sivyo eski Double J canke Kiriku nabaririmbyi ba DJ Paulin aho collabo yo ciba free ba plutôt aho collabo yo birisi yuko aribo eski baravugana na Double J ati collabo rero ni yiwanyu nabarihiye kuri hehe ngaho miliyoni ataraza jina navuganye na Moza 2022 ubu nyere vuba vuba ye izi mvuru ziko ziraba ndamubaza ati Moza ngize ukuri byagenze gute ni kuri kwimana twebwe kidagiye Paulin yatubwiye cya collaboration urabyumva ivyo ndirimbo c'est bel et bien ni Paulin yabicreating bararungika ama projet barayarungika mu Buganda baramurungira ka miliyoni ahitamwo ijya sibyo urabyumva kandi ahantu turiko naho nuko murakwepa cyane ni ikintu cyitwa umubano ni ikintu cya mbere kiri très important cyane uko bigenda kose Mutima numwe mu bamanager bajeze kamera numwe mu bamanager ariko umenya ivyo ajejwe simbizi ntangorane nawe wavuze ati abamanager hari usanga batandukanye ego ntangorane urabyumva ntajejwe ibijanye n'amakuru Paulin ya negotier aravuga ati banagenda keneye concert kunuku sawa baravugana jeze kamiliyoni acha proposa Mutima ati none agakolabo kunuku sawa sivyo kubera umubano wari mwiza urabyumva kandi akamiliyoni ega burya ibice 90% bya collabo numusani abihitamo urabizi none okay Mutima arashobora ko yara negotier ntuzenya concert hama nivyo vyunguka vyiyo collabo sivyo hama icyaciye kiba Chameleone agakunda talent ya Double J akavuga ati ko mupeti ngiriki ndavyemere urabyumva kurumva nta Double J yarazanye na Chameleone urabyumva ntaho bahurira ntihujya kuntu kwa Medi ntaho harira yuko Medi na Karabasase atari DJ Paulin yabikoze ntaho harira yuko Medi na ntuzenya na IMBWA atari DJ Paulin yabikoze urabyumva igice kiza rero niki kubera umubano watosekaye utosekara haheze imyaka burya biragoye yuko umuntu amenya ukuri oya kuri simbizi nindira biragoye yuko kuko ni bimwe navuga mu kiganiro mperutse gukora nakoreye ku mukubito impande zose zifise ukuri kwayo kwara buri muntu wese acara abaside yiwe no mukuburana nuko bigenda aravuga ati no ndirimbo n'ijwi rya DJ Paulin rihe kuko ugiye no muri senari n'abarundi urabayo watende wewe indirimbo ni gwawe gute ijwi ryawe hatagiye twumva nawe rero urabasigurira gute nashobora kubitahura niyo mpamvu ama projet mwe naga nabivuze no kwa Gael bisaba uzi neza yuko ufise collaboration ntazijya ishobora kuzoteza ntuzorabe ngo numubano mufise none baza ko ari kubera iki babanza kudusinyisha imbere yuko tubana kubera barabizi ko umwana ibintu ashobora guhara mukihindukana tukihindukana nk'ubu urashobora kwambara na mwamikazi ubwo nashobora kumfatana umuhabara ntavyihanganire navyo mutindaroti cyabaye oya ni example oya karoro gatanga ashobora kumfatana umuhabara ntavyihanganire ebate bana kandi yarahiye yuko tuzokwihangana
tuzosa mu bihe byiza na bibi muzoguma mu ashaka kuba yaje gaca bibya bibindi bintu niyo mpamvu acaje amategeko kuja tuja muri sentare rero ni byiza n'abantu benshi babikwepa nk'ubu yaba DJ Paulin baragiye muri OBDA ibi byose bikandikwa bakavuga iti ko nakweretse yuko lo projet mu kwezi kwa gatanu muri 2022 projet yitwa ya DJ Paulin na budget na Jose Chameleone urabona none kugira vyitwe kujya ijya audio kugira yitwe kujya si montage DJ Paulin yagize selo n'amakuru mfise ijya ndirimbo kugira ngo twe kujya anya nuko imbere yuko ivyo byose biba indirimbo imaze guhera Double J na management yiwe bararavye baravuga ati twebwe nta video donc ntushobora kuronka Jose Chameleone udukoze story gatonya hamba ivyo nivyo Hakimu yavuze sivyo oya na yaravyeme navye yuko iyo collab bari baganeye gukora video ariko video ntiyakogwa nkuko babishaka amarambwira ati video kara mukuyikoze indirimbo ijo bari gwawe baravyemeranya akora ntuzenya video ya animation ya animation Hakimu arayanka ayanse rero bica turabaho mu nyuma hari ibintu byagiye biracamwe aho hagati ibintu bagiye barapfa by'amakonsere bafatana nabi aho Double J yoba yarafashwe nabi iki bana gushika naho bavuga bati kama mbaya iwe mbaya bwa urumva Double J bigenda kuba afise le projet na DJ Paulin yaramaze kuyaplodinga deja heza amezi 10 DJ Paulin yaplodinze ibi bintu rero turimwo urumva ibi bintu rero turimwo bya Paulin Double urumva ukuri kumwe konyene guhari urumva nuko itangazamakuru bitobikorera mu kubasambura gukora mu kubaka jewe Paulin tuko turavugana ejo yarambwije ukuri yambwiye ati ibi bintu iyo biba ntarasinyisha Chris MB bandabihevye burundu ati kubera je biriko biramena umutwe nije madame yambwiye ati ibi bintu by'imiziki bihebe ibandanyiriza yiko business ziwe abanyamuziki abiwe kubera biriko biratusha sur sa personnalité kandi ibyo bintu narabivuze urabivaga bro kuko uko bigenda kose iyo opportunité iyo collabo ni DJ Paulin yake sure ego tugende gosha droite rero kuburyo ahubwo none okay none we gukreya collabo cyabisugura ko ari n'indirimbo ibazo no munota jewe na wewe sivyo urabyo nta nyungu nimwe tuzakongera DJ Paulin turiko turamuvuga mu bintu mwene ivyo uramvaga bro kandi birababaje cyane kuba abantu nka Billman Boy umuntu nka DJ Paulin bari kubavugwa mu bintu nk'ibi ni juste n'ibintu by'ubuhemu sibyo no guhemukiranira uravyo kandi buri muntu wese agacaraba uruhande abarimwe kandi uruhande rwose ruri mukuri sivyo badabo nivyo collabo ijya collabo badabo ijya collabo ni barayirishe uravyo collabo barayirishe badabo yego ijya ndirimbo nibo barayirishe yego audio vyose uravyo mugabo DJ Paulin nawe yene je mu byo yambwiye ati amafaranga yatanze twibandanyirizo abo tumanukire ngaha anya kwinjira ari muri quartier nawe aravuga ati jewe igihe bamuzana expecta taxi nije nayirishe yego ati Hakimu naramuhaye amahera uko nuko umva rero hariho ukundi kuri tutazi jewe ahantu nca mpagarara mvuga ati ntihabimwe ibintu byo kwisigura bya cyane ari byo tubona twabibonye oya deje indirimbo yamaze gufutwa no kwisigura mva kuri yakuba mu gute indirimbo deje ubu yaramaze gukugwa ku rubuga rwa YouTube ubu ntayikiriko Double J barononewe
Mbenda kubaza expecto yabivuze ko iki? Expecto yarasiguye Yavuze ko asigura ingene amafaranga yaje kuriho. Aravuga ati jewe DJ Paulin yaraje. Ego. Urumva? Hama umengo acha bo turavuga ivy'indirimbo kwa muga amafaranga ni muza yayanzaniye. Muza yamunza. Yo twaga Paulin twayaze vy'amafaranga. Mugabo Paulin bayaze y'amafaranga. Yego. Amafaranga ni muza yayanzaniye. Mugabo kuva ico gihe bagiye vy'amafaranga. DJ Paulin ntigize asubira kanugaruka muri studio. Aho hose ndakubwiye. None DJ Paulin nawe indirimbo yagiye kuyironka gute kubona yuko yaherungikiye ujya mujama yitwa ati sino kwilalana Paulin Double J na Chameleone igana aho kadetaye naho muri ko murakirengagiza karakomeye bro nako muri 2022 mon cher Simbizi menya urumviriza mwe bitangaza makuru ntimurondera ama views gusa man mumenye yuko ari abantu muri ko muricira gahunda atari Billman boy ni DJ Paulin hasigara kandi DJ Paulin nawe ringwane yiwe ahantu muturiko muratahura uburemere bwavyo raba ibi nta wundi mu investisseur dufise aho rategura bijye bo mwebwe mukeneye kwerimina umuntu yahora bahakazi bro nta wundi muntu harafata izo riske mon cher nta murekara mwerimina aho namuvuga umviriza bro je ukuri niko ndaguha nuko nyene kandi je sinisubize inyuma muri commentaire mudufashe umviriza amaze kumva zino version zose ukuri ndiko ndaguha nuko uno munsi ino entertainment yacu turiko turayikuza sivyo cyane gushika ino saha birababaje kuba Linoji agenda gukorera mu concert mu kantu kangana gutya 1 metre sur 1 metre muri Maribu nyagiye gupimira yuko akazi muri Maribu hanga oya haba antuka mon cher oya kamera ni menshi umviriza bro ni VIP mon ami VIP à 20 000 Maribu bana Nuru haya muri Maribu kwinjira abantu 30 none 30 personnes kumushigikira ari okay 30 personnes umwe wese ari chez 20 000 si 600 000 yeah tugende imbere hajya ni tumanukire ngaha yes ndashaka gashira hasi kandi ameze neza ja hasi rero kandi mugi wabyo wewe game yacu murafata DJ Paulin mumwelimine nyumviriza bro nyumviriza mon cher c'est ça la réalité game DJ Paulin yahora akora ama concert niwe yahora azana aba Chameleone niwe yahora azana abo baririmbyi ibitaramo bya DJ Paulin kamwe murabizi urazi bari bitaramo vyiza biteguwe neza ebana ku rwego rushimishije ni bitaramo byitabamwo abakobwa umengo na majini no muri circulation twigera tubabona izina ry'Imana uzoti nyigiteramo Big Fizo aboneka ko ari mu underground batamutumiye yisabira inamba yego wara cyagitaramo kimwe ikicyanyuma yatumiye Chris Easy Big Fizo yaragiye hajya urabazwa mu underground kasaba inamba bana ko stage biri hejuru bije abo reka waramubonye B-Face kuri kigingi sama comedy agasaba inamba niho yarari yes ariko ntiyasavya bro nk'umu artiste ategezwa kumubiriza no suko Simbizi vraiment okay ama bakwata kango kwatasavye inamba muri concert ya D1 yo mu Kinama nuko yo kazi tabonetse aha ni habye rero kandakora ingene abafana ba D1 ingene ba bameze gute ndakwereka mugi zanda kwere gaturaba duhagarara ndakwereka abafana ba D1 ingene baba bameze afana ba D1 kamagarare ngaho gira simponyere hasi afana ba D1 bameze uko katiruko wewe ugiye muri show ukuyena ubona miguru chini ukuyena umbona nsigurira narakwice ndakura bro abafana hera show zijya zo mu Kinama nuko amaboko hejuru kubera atiye ko bamwibi birato mani kuba bari sigura rero ko ngaha B-Face yagenda gusaba inamba buri muntu hari umufana amezuko wa mikono ujwe na gutya
ambarira ya aba n'abafana ba D1 nta musanisa abiri namwe na highlight ntakora oya urambwira D1 akwereka highlight yiwe mu kinama zirahari sawa alo ya uzora abe imbere bose nta numwe bayambaye ibirato telefone utegeza ko wambaye kakaboro unaficha man ibiri ino mwikareso inakiyaga ni boka ndazi visi mifuko wishira indani urabyo mu gitaramo cya DJ Paulin nta telefone nimwe yibwa ego urabyo abare VIP program n'abantu babashonje babarimo nta telefone nimwe yibwa mu gitaramo cya DJ Paulin agomba kugimvura urabyo bababwiye ati amatelefone n'amatoroshi aduga ama iPhone gusa n'ama Samsung n'ama Ultra gusa n'amatekina jamwe haja okay bro ngama telefone haja kuri show ya D1 ninde ugiduza bayibe ututoroshi ma iraduga gukibona yes okay sasa wowe rero woni D1 naho ni yoshagiye kuyikora agenda kuri mukinama for free entre ni free sivyo D1 ntashonje na Kidumu arafise concert ejo ayayo ni mukinama entre ni free sawa rero umuntu ahora ategura ibintu tukabona abantu basa n'amajini yo ndibuka Pari people ni Pari people umviriza ni DJ kazabwira abantu bigeze gutegura ivyo ukavuga amajini kweli karibona bien babakobwa atigera yidoga ngo igitoro cyabuze imidugu usanga ipari kandi imidugu imwinwa kwa zimeze ya simbizi wowe ugafata umuntu nk'uyo ugashugomba umukure kuri tere avemwo hacyasigara nde okay wanda kubagije hacyasigara nde oya bon Paul avuyemo mbwira uwundi ni bon Paul arahari hariho n'abandi inde abandi bande abateguye amashoyo bande ni bandabo okay sawa ntacu abambwire ni bande abategura amajimari benshi simbizi abategura ziya za DJ Paulin hariho ba Hasco raskategura aya gusa isho ziba zirenze imwe rudende ya dudu kandi ziba zirenze hari Simplice manager horazana abanyarwanda twarabirukanye twaramufungiye amatara n'amazi nta wundi musana ashobora kuzana hariho umujama Jean Dodier yazanye de Ben inde oya Jean Dodier ntaba ngaha ariko ategura ibiteramo nawe Jean Dodier n'ubusatu baramwishuza miliyoni 2 ataramuri ha mon frère muri makindi giso none umuntu wa mbere mukorana idiri mukarangiza ni widoge DJ Paul ashe amara guhana imbere vraiment guhana imbere kirese gusa concert imwe ya nyuma ariyo bapfuye na ba Double J niyo concert ya nyuma yakoze mugabo niyo concert yayikoze umunsi mubi yayikoreye hariho na Kibitoke Sama Kibitoke Sama bugira ego yayikoreye rimwe na Kibitoke Sama mu mwaka uheze twese twari twibereye mu Kibitoke DJ Paulin ategura igiteramo lo memju ora abantu ya majini yiwe yose yari yaduze mu Kibitoke kura rero bari kuba barire naho rero ibyapfiriye yari yatumiye ko ba Double J uravyumva mugabo sho ntiyagenda neza mugabo amurihana imihari uravyumva gusa ukumurihana imihari rero niko rero kwatumye man ntaye babaroze nko mu Kibitoki wanyu mwe baroga bamanika muri antenne boss ni sawa niyo kumvuga ndi kure hari ha ntaye babarozemo ni kure niyo fakumbi asangara karoga kombo hamwe Kibitoki no warwika abantu muri antenne urumva roga bro urumva roga mwene wacu mu bisanzwe namba dukeneye guproteger no entertainment iyi dossier twoyirangiza ariko irangira indirimbo yagarutse kuri kugira idosiye irangira nuko indirimbo isubira kuri YouTube hama kandi nuko maybe nkuko kiri kuyabivuza ati azotwoza tuzoshika Bujumbura twoza kubera ko hari version twumvise ya manager ajejwe ama collab hari manager ajejwe collab hari manager ajejwe ama concert none simbizi umvirenze ndaho bihino kimukiye kumenya jewe ahamagaze nahanyene kandi ngaho ndibaza nta namwe nagiye guhengamira bon oya twavyumvise twumvise ukuri kuratanga jewe ukuri ndiko ndaguha yes sivyo ukuri kwa preuve wahawe sivyo
natwe abandi aramakoze yandi twaronse iyaba hariho uwundi mu DJ Paulin ahari ategura utuntu nka turya nukuri ko Imana ni kubabwiye ati ni mumarane muri make rero tinya kumutakaza DJ Paulin sije kumutakaza ninya yuko entertainment yotakaza DJ Paulin jewe DJ Paulin namubwiye ati none muzehe wewe ngo mubihebe sigira ibanga basabana DJ Paulin yavuze ngo urumva impamvu yahavye gutegura ibiteramo ngo yarese ngo abandi baronke abandi bakora abo bandi ni bande abo bandi baza mu kinama abo bandi shoza za diwa niziri kurasuzugura none ga braza ariko nawe show utinjije amafaranga shota na sponsor nimwe waronse oya si kesho ko batazishatse iteka ifise amafaranga amuze urabizi oya afise stage yiwe diyo done none iyo stage yiwe iyo stage yiwe mu kwinjira ari ku buntu ata amafaranga aba yarishwe ashaka banda shikira abantu mwaramwimi ibiteramo aravyitegurira yes tugende kuri ikintu cya kabiri rero naco bon nibaza ko abantu ukuri ko nk'abantu bakurikirana iyi entertainment ukuri ko muramaze kukumva hamwe bwe nyine ubwanyu kuri yoka ya DJ Paulin ndetse na Double J ama version abiri amaze gusohoka kandi yose avuga ibintu bitandukanye umviriza ukene ko no dossier tuyivako yego iyi dossier rero mu kuyirangiza je ukuri naguhaye umuntu ashaka araza kubalance sinkeneye yuko Double J na DJ Paulin hagira ivyo bapfa urabyumva ico coco sinkeneye ko hagira ivyo bapfa nyene dossier yabo bayirangize neza kuko nkuko nabivuze ku mukubito navuze ati nta numwe yotsinda uwundi bagiye kwitwara urabyumva kuko hari nzi haboneka wisheri ushaka mama tu turagenda muhera urumva hamaze kuboneka umumanager umwe avuga ati haboneka ama discussion bavuga bati jewe nararishe akaboneka indirimbo yiswe DJ Paulin Double J na Chameleone muri 2022 urumva rero yuko hagati ya 2022 gushika muri 2024 nituzi igihe nituzi byahaciye kugira izina DJ Paulin yivemwo urabyumvaga bro nituzi byahaciye ducaje tubarukana ono hariho ikintu cyabaye kugira irya zina rivemwo rero ivyo rero vyose kugira umuntu wese afise ukuri kwavyo none bazakwari none ubu umuntu afise ukuri kwavyo ni Double J si DJ Paulin ndira vyibura rero nawe nuko bigenda kose yabo indirimbo yamaze kuja kuri YouTube atana kimwaje urabivuga bro yes reka tuyindire rero Double J urabona Double J nawe uko bigenda kose hariho uvuze gutesheri ushaka mama tuko turagenda kwa mama urabivuga bro bisigura yuko hariho ukuri DJ Paulin imvura iraguye mwarimu we ugara amashuri ndiwe mararirimba ubonye ameze nkuko wone twe nitwiruka tugenda bukebu guseraguye kabisa irashitse yes reka mpereza kuri no indecision nayo yego ni Alvin Smith yarasohoye indirimbo yitwa nshaka kumera nk'abandi version ya kabiri nayo nyene bari mvye barundi muri misi sinzi ibintu barimwo sinzi hano ni hahiye canke ni ivumbi canke yarahiye ivumbi nagoma ntangari kweli mama yego urumva yasohoye nayo version ya kabiri version ya mbere yari nshaka kumera nk'abandi ya Alvin Smith na Fernando gusa version ya kabiri ni Alvin Smith Fernando na Melanin Boy umuntu agerageje kumviriza indirimbo amajwi ya Fernanda na Alvin akozwe neza amajwi ya Gusto barakara nwingira barayatovye yes kandi babigize express yes na Alvin aravyemera ariko aravyemera ko yabigize express aravyemera avuga ati jewe Joel nije namubwiye abikore yaravyemeye nawe nyine ubwiwe wibaza ko none nakubaza ikibazo kimwe none Gusto bamusundurira umugore ya Mungu baramwanga bani ko bari uzovyishura ndakeneye kumenya icyaha Gusto ndakeneye kumenya ikintu Gusto yakoze yabakoreye iki ko yaririmba neza bafashe Sharone wiwe bara kanoni inde ni Verna aza kuvyonga inkundo ziwe aza kuvyonga iby'abandi ubu naho mu ndirimbo yarankwingiriye ubu naho bamuhora iki vrema sinzi gituma uye muhungu none yakoze iki sindamutahura na jeyo yes wibaza yuko ivyo bintu Alvin yakoze harimo professionalism cyane kugawe n'ububwa bwa mbere bubaho ku isi yabewe n'ubuhimbiri kabisa
ujya mu pesi ntuzenya yaba Alvin Smith aba mu bihugu by'abarabu byaba baramaze kumukona izina ry'Imana genda kubwije ukuri yaba urumva hari yaba aba mu bihugu by'abarabu bimwe bafatira ingingo aho nyene urumva ujya bari mu ngwane kabisa nyinshi yes bon urabyumva kubera abarinzi benshi baramugaye biya bintu yakoze n'ububwa bro biya bintu yakoze n'ububwa n'ubuhimbira isana ntushobora gufata umuririmbyi yaririmbye neza ukamukorera ibintu nka biki urumva bafashe pitch correction ikintu ikora wafata abaririmbyi bacu ngaha nibi n'abanebwe urumva ego niyo mpamvu la majorité bose ndamaze gutwara we novuga ati sabari sherira bino abinyuma umuyaga ni mwinshi abaririmbyi bacu n'abanebwe ku buryo man uyu muyaga nuri seri mama tukubura wanangira ciye hasi egera amaze gushika hasi mvura abaririmbyi bacu n'abanebwe kwasa abaririmbyi surtout aba producer jewe kera twaja muri studio wasanga turirimba amantuzenga menshi urumva twaririmba amakoro menshi amapiste menshi urumvaga bro sasa genda kwa mama nyaruka urumva kadusozerere basi hano ubona tuje ngaha habona kugira ngo dusozere neza kera twaririmba amapiste menshi ukaririmba rimwe byanse ugasubiramwo uno musa baririmbye bizera computer harabavye urumva no duje mu mvura gamo urumva aba producer abo ibintu byose mvura ni nyinshi mani urumva ibintu byose bizera computer niyo mpamvu ijya pitch correction baca bayikerera cyane kubera ubona aho uririmba gusa ijwi rimwe ibindi akubwira ati we niwigiye ndabesha mugabo kera tuko twaraje muri studio nkaririmba nkasubiramo nkaririmba ijwi rya mbere nkashiramo ijwi rya mbere nkashiramo alto nkashiramo tenoro nkashiramo beka maki amajwi yose nkayashira mugabo ubu yakubwira ati we niwigire ndaza gukoresha pitch correction urabaga bro nivyo rero bamukoreye iyo bona irakuririmbisha irakugeza kuri note ko abaringi benshi baririmba ntibashike rero baciye bafata baca bamushirira kuri note atariyo baramuhindurira ki uramyo baramuhindurira ki kugira byumvikane yuko yaririmbye nabi urabyumvaga bro ubwo rero n'ubuswa n'ububwa urabyumva n'ubuhimbiri butagirize niyo muntu akubwiye ati yaba Alvin ari nko mu bihugu by'abarabu ubu nyene abareka arasigirwa amavuta bamukosora abariko arakosorirwa bamukosoza amavuta yiwe mu mutanura ry'amavuta ashushe baby oil yes bo tuganire vyinshi bitandukanye vyinshi muri komanda mugana uremeza yuko ibyagize ari ububwa sha vraiment kweli antuka basi yo indirimbo yose ariko imeze ariko namajwi ya gusto gusa niyo nakubwiye nabivuga neza ni inyuma yibo twakeneye kumenya ivyo gusto yakoze kujyo bomusambanyiriza umugore urabyumva Ego igituma bamusambanyirije umugore tukimenye tumenye n'impamvu Alvin yasohoye indirimbo umuntu yaririmbye neza akamuhindurira kugira ngo aririmba nabi tumenye byose tubimenye impamvu imvo tumenye n'igituma Fernando adashaka kuhurira muri clip ni nawe wocu natahura ibi bya DJ Paulin n'abanda hariya ibindi bintu biriko biravuka cyatumereye muri entertainment mugani tuzokwemera ko bibandanya bihari yes alors kandi entertainment yacu iriko irakura cyane gose yes twaganire vyinshi bitandukanye ka ya DJ Paulin na Double J muri Birman Boy muri rusange ka ya Alvin Smith na Melanin Boy uko byagenze
Yes, muri komata munsi n'ubundi barashesha ifu. Hama ano mazi aya. Box yayo igugwa 7,000. 7,000. Yeah. Iyi energy box yayo igwa 28,000. Kandi imeze fresh sana. Yeah. Nta bindi. Yes, muyihereze rero amazi y'ubuzima. N'ayandi mazi ari OG. Yeah. Merci beaucoup, mwebwe mwakurikiranye. N'ubundi barashesha ifu. Muri komate ya munsi kuvyo twaganiriye ndabashimira cyane gose mwebwe mwadukurikiranye. Inyuma ya kamera yitwa Nuru. Asante sana.